umurongozi wese azogomba kunyanyasa abandi ntazihanganirwa. Vyashikirijwe na ambasaderi Ezekiel Nibigira, umukuru w'inama ya komine Isare, aho kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 6 Munyonyo umwaka wa 2023 abagize inama ya komine bariko baganira n'abarongoye ibisata bitandukanye vy'ubuzima bwa komine Isare. Aha twagomba tubabwire yuko umuntu wese ajejwe igisata iki canke kiriya tuzumva yuko ariko arashira isoni ataco yubaha, uwo muntu natwe ntituzomwihanganira, ntibishoboka, ntituzomwihanganira. Mbere burya n'uwurongoye abandi azogomba kunyanyasa abandi. Sinzi umuntu numvise mw'ikomine raho yabwiye abantu ngo ni sawa, ngo ivyo mungira ngo ubu ndazi ko nzogenda, ngo mugabo ngo nzogenda twihuriye. Ivyo navyo birashobora gushika no ku ndongozi. Umuntu wese yiyumvira ati ninagenduye reka nzogende sigenda kamugiriye, agaca abona ati ubu ni wo mwanya. N'abo bantu rero ntituzobihanganira. Ubuzima bw'ikomine burabandanya, igihugu n'igihugu, intara ibandanya ari intara kira noneho. Iyi komine yacu ikintu kinaryoshe yagumye muri ya ntara ya Bujumbura. Iki kirahambaye. Nimba ivyo wogira ubigira ngo ikomine bizogenda uku, mugabo umenye ko tuzoguma mu ntara imwe. Igihambaye rero twumve ko turiko turakorera igihugu catwibarutse. Abene gihugu tubashikirize ivyabo, tubashikirize ivyo bagomba, tubakorere kuko abo nibo twebwe turiho kuberabo, turi ngaha kuberabo kugira ngo tubafashe. Iyi ni impanuro rero twagomba kubashikiriza mwebwe murongoye ibisata bitandukanye. Mu cegeranyo c'imigwi itatu y'inama ya komine cashizwe ahabona, haravuzwe bimwe bimwe vyaneguwe kandi vyagaragaye ko habonetse imyidogo itari mike ku bene igihugu. Aho twovuga imanza zo mu butungane zaciwe nabi kugera aho hasamburwa inzu y'abantu babamwo yiswe ngo nakabare kandi atari ivyo, maze bikababaza abantu benshi kudasoneranira muri batanu bagize ibiro vy'umutumba, abahuza batumvikana n'abajejwe intwaro ku mitumba imwe, inyubakwa rusange zidakingiwe nabo zikingiye, amabarabara guma yubakwamwo amazu abajejwe intwaro barorera, abenegihugu badikirwa bidashemeye n'amavuriro amwe hamwe n'ibitaro, bigatuma baca bihurumbirira abigenga, abenegihugu bamwe bataratahura akamaro ko gutanga amakori n'ibindi. Haba musitanteri wa komine Isare Gilbert Niyonkuru canke umukuru w'inama ya komine baratanze intumbero n'impanuro ku bibazo vyashikirijwe n'abarongoye abandi. Radio television RTBB ni vyiza vy'Uburundi.